Ibikorwa vyo kubaka ikiraro Kamenge gihuza quartier Muyaga, quartier Gihosha ziri muri zone ya Gihosha bigeze kure. Abanyagihugu bahaba barashima kubona hakozwe kuko hari abagora guca. Kino kiraro imbere yuko bagikora no kuri abantu baragirira ingorane ngaho bagaca nka bagakorokerayo. Se nazi rero umusore umegeze kuba korokera naho byarambabaye. Umusore yarabonagitse cyane kwera arababaye. Ikino vuga nti kuba bibije leta kuba yibije gukora kino kiraro kuno vuga n'agaciro kanini Imana ikizagira. Abantu twabatora bavunaguritse bamwe amenya akavayo hari wavuyemo amenyo 8 aragenda asigara nabi ugiye kuronga iterambere kubizoronga imiduga izo za kudutwara kugera kwa muganga. Abanyagihugu baba muri ayo makartie basaba ko n'ahandi hokorwa kugira ubuzima bw'abanyagihugu bugende neza. Ngaha gurugatunye muri kibuza mu ari ahantu hatarakoze ikiraro. Nyine kuri haguma hari ingorane ku bantu nyene. Ikure manikura ko zenga hari kana hani mikuri hose. Ikore bya rokita no kuri. Kuko abana bava ku mashuri bakagira ingorane ugasanga bari baratwara abana kwa muganga bitari bikwiye. Ikiro kandi barakoze. Cyo twosha babasije intwaro nuko dukorera ikiraro kagenda neza. Hariho n'ikiraro ca Gihosha nyene naco n'ikirakenewe gukorwa. Kubera naho rero nuko bikimeze neza. Tumbe nuko abavyeyi batwibuce kugira ngo babikore tubone iterambere ibarabara. Igende neza abantu bose twaronka ubuduga izira dusaidia. Ibikorwa vyo kubaka ikiraro kiri ku ruzi Kamenge kaba bigeze nko ku bice bigera ku 70%.